WARUBIZI. Hello kaze abantu mwese muri iki kiganiro murakizi carico ni WARUBIZI kaze kandi mu kiganiro cacu rero no musi ndafise umunezero ntashaka kubabwira ingene ungana muzigituma nashaka nshimire abantu bose bagize subscribe bantu b'Imana tugeze ku bantu 500 barenga nukuri thank you so much. Thank you ku bantu bose mwagize subscribe abantu mugira like ndabashimiye gose nukuri iyi inye niyo ni goal twari dufise kandi kibandanya nkuko ijambo ry'Imana rivuga nukuri tugeze ijambo ry'Imana ku mpera z'isi zose so nongera kandi ndabasaba abantu mutarabikora bwira mugenzi wawe nawe nyene abwire mugenzi wiwe mugire subscribe ababwiye yuko ikiganiro ca WARUBIZI nico gukiza gufasha kugira abantu babohoke n'ubu unye bantu b'Imana nimushobora kwiyumvira ama message ndonka n'ama comment ndonka yanyu nukuri naho ntarabishura kandi ndasavye imbabazi ariko nzobishura rero mubandanye mubikora mugira ama like mu subscribing rero no musifise umutumire nukuri nishimiye kandi nuba mungumiraho abantu bashobora kuba bashaka kugira challenge yo kugira bamumenye ndabahaye amasegonda aya 3 muce mumbwira karibu WARUBIZI. kaze cyane Mme Aline urakoze cyane darling umeze neza cyane gose high five high five yo ndagira ndagushimire thank you for coming ingene watwitavye ndagushimiye sinzi ko abantu bari bamenye wariwe ariko abantu bamaze kwandika muri comment bamutoye umuntu banyandikire kuri numero za WARUBIZI tuzobarondera banyandikire message rero nagira mwidondore ariko ava yuko mwidondora nashaka dutangure dusenga twiragiza Imana abazokumviriza ikiganiro nukuri kizobafashe kandi ntabari twebwe ariko Imana iturongore kazi kadusenge Mana turagushimiye umugoroba mwiza waduhaye turagushimiye ikiganiro waduteguriye uyu munsi WARUBIZI turabigushimiye kandi turagushimiye kuri hagati yacu kandi turagushimiye ko izofasha benshi kizobaha kuroranirwa ku cyo tugiye kuvuga byose tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu amen 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 umeze neza none yego meze neza nawe wisanzure anye na feel free yego nashaka mwidondore mutubwire mbega Mme Aline ninde yego kazi ya Aline nitwa Aline Nizigiyimana yego nkaba mvukana n'abana 7 nkaba ndi umwana wa nyuma nkaba nubatse nkaba mfise abana 3 n'umutware kandi nkaba nkijijwe amen mbega mwakijijwe ryari ga Mme Aline je mu muryango wacu nakuze mama ajya gusenga sande yagutwara gusenga dukora tuja mu rusengero ariko igihe nakizwa hari nko muri nko mu manona 98 ego nkina bwa mbere nasengera mu ishengero rimwe nja mu rindi aho no natanguye kuvuga nti niho natanguye kumenya Yesu ego mbega Aline ubuzima kuva Aline akiri muto yari umwana ameze gute jewe nari umwana akunda gukina ego nari umwana nkunda gukina gusabana n'abandi ahantu nakuriye yari ahantu twabana n'abantu benshi hama rero nakunda gusabana n'abantu gukina narakunda gukina
wavuze yuko uri umwana uri umuhererezi yego mbega wakuze nyene kuko abana b'abahererezi hari ukungera umenga barafyina barateta nawe ivyo muri uko onye nawe niko wari umeze yego nari umwana mama wanje nakuze mbana na mama yego ariko nakuze mama afyinisha bigatuma wo tuvukana bari abantu bankarira uyu mwana gumufyinisha gutyo onye ntaca azova nyine bakakara yego none vyagenze gute kugira muze mugende urumva wavuze ko wavuye mw'Ishengero rimwe uja mu rindi ni igiki cabibakundishije mukiri batonye uko onye kuko ndibaza ko hari kera kandi mwari mukiri bato ego umva hari sinibuka neza umwaka hariho ishengero yitwa Eglise Vivante kwijabe aho hantu hari umuziki ona kwijabe ntahantu hegereye mu bwizi wacu ni mu bwizi rero twari abana rero tuja kuraba umuziki twari umuziki hama tukagenda kugutamba nyene kuryoherwa natangwe muri ubwo buryo nagiye mu bintu byo gukunda umuziki baravuze umuziki uryoshe urumva kandi bivana na quartier nabamwo quartier yo mu bwiza na hantu hawo umuziki hari amaboîte 5/5 disco ibintu nk'ivyo rero nakuze muri iyo system y'umuziki abakongomane n'abantu bakunda kuryoherwa hanze wasanga umuziki nyene nkura muri ico kintu c'umuziki hama rero ncanja muri ivyo bintu rero byo kuja kumviriza umuziki ico gihe hari ba Apollinaire dutanga kuja kumviriza umuziki n'abana tugende kumviriza umuziki kuko nico kintu twakuriyemo c'umuziki ntangura gutyo kuja mu vy'umuziki yego urabikunda ndabikunda ariko nari nifise musaza wanje dukurikirana nawe yari umuririmbyi aririmba kwijabe tukajana nkurere muri ivyo bintu rero vy'ukunda uwo muziki yaba ari muhira afata gitare ariko araririmba nkasanga nicaye iruhande yiwe tukaririmbana hama rero nca ntangura rero ndavuga neka ninjiye muri korali kwijabe ntangura rero nca ninjira muri korali yo kwijabe turi kumwe na musaza wanje hama rero mpurayo n'abandi bana twari tumaze gukura tumaze kuja muri secondaire ntangura rero kuja muri korali ndabikunda kuririmba ko niko natanguye kuririmba yego urumva yuko mwagiye mu byo gusenga kuririmba mukiri batoya nashaka mumbwire adolescence yanyu yari imeze gute adolescence yanje ico kibazo subije inyuma kabisa ariko adolescence yanje ntiyari yoroshe kubera hajya nasanze ahantu umuntu aba biramuafekta ikirere ukuriramwo kisa nk'uko kikuafekta umva jere muri adolescence yanje ahantu naba hari ahantu quartier yari quartier irimo abantu batandukanye urumva hama yo gasanga kenshi abantu batandukanye barakwafekta hama ugasanga rero muhiri wanyu babashaka ukuntu umera urumva ariko ndashima Imana muri adolescence yanje nyene muri ico gihe nyene uri kurirondera uvuti hanze barankwega mu rugo bashaka komera gutya ariko ndashima Imana ko kenshi muri ivyo bihe nari ngezemwo naciye nja mu bintu byo gusenga byaramfashije urumva ntiwagiye cyane mu byo mw'isi adolescence nyine nabaye nk'abandi mu myaka ukagira umuntu ukunda yego nawe mfise abantu nkunda hari abo twakundanye adolescence nyine hari ibintu nibaze udashobora kwishapa uhungi nabaye nk'abandi bana bafise umuntu wakundana ndibuka muri adolescence yanje ari umuntu twabanye twigana urabona kujya kuntu bakwandikira udukete muri adolescence nyene hari ibintu vy'amaroma foto ibintu nk'ivyo
kandi nanje narabibayemo narasonye amafoto narakundanye ariko cyane cyane ibyagenda kumfasha n'ahantu urumva ivyo nabihura navyo hanze ariko nshitse mu rugo mama wanje yarasenga ugatsanga rero kenshi antwaye mu gusenga umwanya munini umva umwanya munini asanga ndi mu gusenga ariko nabaye nk'abandi bana kugikundana dore sa copain naramugize nabaye nk'abandi ariko icamfashije cyane n'ico kintu cyo kuja kuririmba kuko asanga umwanya munini turi muri repetition gusenga birimwe birafasha birafise ikigabane kinini bigufasha yego nashaka umbwire rero ico gihe urumva mwagiye muri secondaire yego mwarakuze mugera ubu unye muri madame yego ndashaka rero mumbwire mumaze gukura byagenze gute mwabandanije muririmba nabandanije ndirimba kuko umva ikintu nabonye ciza c'urusengero ca church ni encadrement urumva ibi byararyoha kuko twahura n'abandi tungana tukaganira narabibandanije kubera kubana n'abandi urunganwe kuko ari urunganwe tungana urumva ibibazo twahura navyo hanze twarabidiskita urumva narabibandanije kuririmba kandi narabikunda nageze hano ndabikunda yego ndashaka mubwire aho nyene niho mwagiye hageze yuko mutora uwo muzokubakana ubu mfise ati ubu harageze ko nshaka byagenze gute kuko urumva mw'isi naho uzi cane cane ariko wari waje mw'isengero ukurira mu rusengero byagenze gute hageze rero kubaka rero ngeze mu bigero ariko yagiye ugeze mu bigero abakurondera bari bose abo mu rusengero canke abo hanze bose ariko cyane cyane ko umwanya munini umara mu rusengero uhura cyane nawe mu rusengero ariko urumva narahejeje amashuri ndaja gukora nahuye n'abandi bavuga mu kirundi kuresha batandukanye atari bo mu rusengero nawo mu rusengero urumva abo bose twagiye duhura nabo mu bukumi bwanje ariko rero umwanya munini nawo mara mu rusengero benshi bo mu rusengero baraje yego none byagenze gute kugira muhitemo kubera aho twasengera hari abajene kafate hajya abantu mumarana umwanya munini hajya hari igihe musanga hari ibintu ugenda ubona kuri bo uko nakubwiye umwanya munini waba ari muri church kuko kuwa mbere twagira repetition mardi tugasanga igikorane c'abamama mercredi louange jeudi tugasubira muri repetition urumva usanga umwanya munini ni ba bantu muguma muhura urumva rero muri ico gihe harimwo abasore bageze kubaka nyene ukaraba ukitegereza mu kuvuga kwabo yego mu guhitamwo rero kubera twese duhura n'ubuzima butandukanye hari ubuzima nari narabonye mu bantu urumva nari narabonye mu bantu nari mfise umuntu nari narabonye yari afise amahera bari bafise amahera iyo famiye ariko nkaba mbona atamunezero bafise ntango rero kwibaza rero ndavuga rero bwa bundi nakuze nibaza ko kugira urugo n'amahera bizana umunezero sanga rero hari ikindi kintu kizana umunezero atari ico ntango rero kwibaza nike kintu kizana umunezero kitari ico onye mu rugo ico nico naguma nkurikira ikindi naco naraba mu guhitamwo je nakunda umuntu aganira nashira imbere ivyiyumviro kubuta ibifatika uri umuntu aganira nkumva ufisiyere kwiri kuraja nkumva ibifatika numva umengo sivyo nashira imbere ariko nkunda umuntu aganira nkunda umuntu afise ivyiyumviro you know wicara akaguchallenginga ni ikintu nkunda ivyo rero nico kintu mu guhitamwo nashiramo imbere iyo waza kundiraga twaricarana hari abantu baza kudiraga ugasanga kwereka ibintu mfise amazu canke mfise ibiki urumva
ariko mwaganira hajya umuntu mumenya mu kuganira iyo uganiye n'umuntu uramumenya ariko urumva iyo umuntu ashize ibintu birahera ariko ivyiyumviro nivyo bizana ibintu kandi ivyiyumviro ntibihera nibwo butunzi ico nico kintu nashira imbere cyane kuko na mama yandeze nico kintu yambwira yarakimbwira ko cyane ntuzoshira ibintu imbere udoshireho umuntu ivyiyumviro vyiwe kuko ivyo vyiyumviro bizovyara ivyo bintu ico nico cyambere nashira imbere icambere ahubwo nashira imbere yari kuba dusenga hamwe dusangiye ukwizera ico kintu nakira dusangiye ukwizera ico cari cambere ica kabiri ko bafise ivyiyumviro akakubwira ati akaguha hope akaguha ivyizigiro vyejo umunsi ushobora tufise ibi canke ejo ntitubironke urumva akaba ari umuntu ubona ko afise yariko arakujana yego niko vyagenze vyari ivyo bibiri abantu bariko baradukurikira ndazi ko barindiriye ko nokubaza ngo mbega umutware wanyu ni shaka umwivugire mw'izina utubwire uwo ariwe umutware wanje yitwa Wiri Uwizeye nashaka umbwire kuko Wiri w'ubu si wo Wiri wa kera wewe uzi nashaka rero umbwire muri ayo makaragitere yose waraba mu gutora nashaka umbwire igihe wabona Wiri byagenze gute kubwira umwemere hagiye rero biraragoye Wiri n'umuntu Wiri namumenye muri 1996 ndamumenya yari umugenzi wa musaza wanje bari abagenzi bari muri chorale umwe yari worship leader undi yari umwajwa amakaza kuramutsa umusaza wanje ariko akaba ari umuntu ari ferme cyane yari umuntu yugaye aje muhira akavuga yitwa Claude ni hari twambwa we yasi yari yacakata agenda kandi turirimbana muri chorale urumva nkavuga n'uyu muntu aza ntavuga ati bite twumva twararirimbana hama igihe kiragera umusaza wanje aragenda ico gihe yaraza muhira ufise mama wanje atera inkuru cyane kandi ari n'umumama baza umunsi umwe rero araza muhira aramubura uyo umusaza wanje Claude hama mama aramubaza none ga mwana uruwahi uwo mama bakera afise ukuntu babaza arabaza ngo uwo uruwahi Wiri ari umuntu ari ferme nyene avuga ati kame yari umumama aramubaza aramwibwira hama mwibwiye nyene mama aramubaza nyene arinjira indana aramubaza candikanga avuga mama kuntu mubajije nturuwa kuko kenshi muri ko hari twaramucokoza ariko yari umuntu ebana atari umuntu ari open kuva ico gihe cyo tangura kumenyera ico gihe mama arambwira ati muherekeze uwundi mwana ndamuherekeza ngenda turaganira muga amajambo make none ubahehe mu Nyakabiga none wiga he nye twari tuntu duke nuko nyene twatanguye kumenyana hama nyene mu nyuma musaza nje aragenda mu worship leader hama twarabana hafi we yaba mu Nyakabiga nanje nkaba mu Bwiza hama rero yari barabara twagenda rero usenga kuva ca mu Nyakabiga agaca mitana tutangura kumenyana gutyo rero tubatangura kuba abagenzi tuganira muga akaba ari umuntu nari reserve cyane yego bakunzi baba WARUBIZI sinzi ko mwibuka Wiri Uwizeye nashaka ari twibutse indirimbo ya Wiri Uwizeye indirimbo ya Wiri Uwizeye uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza yes ndabizi yuko mwamumenye rero mubandanye mukurikirana ikiganiro ari none rero uri kuramuhitamo mbwire none byagenze gute mbwire ingene byagenze kumuhitamwo Wiri umva twari mu mugwi umwe wo kuririmba hama twarabana hafi
we yaba mu Nyakabiga je nkaba kwijabe hama ariko hariho umukuza wiwe ahantu umukuzi we twari tuzinanye yitwa Muco niwe yari umugenzi wanje hama Wiri nawe yari umugenzi wa musaza wanje hama rero Wiri aza muhira kuramukanya yari umuntu aja kurondera musaza wanje gusa iyo musaza wanje atarahari yitwa Claude adahari yaca asubira inyuma undi munsi rero araza mama aramubaza ati mwana nyene urabona ba mama barabaza aramubaza amakuru yiwe aramubaza hama mu nyuma arambwira ati herekeza uwundi mwana ari mama wakubwira kuko Wiri yari umuntu azi kuganira azi kuganiriza abantu urumva hama ndamuherekeza ndamushikana nyene kwibarabara nyene bita amakuru nyene vyari utuntu nk'utwo duto nyene tutari twinshi ariko munari mfise umukuze witwa Muco twari tuzinanye narakunda kuja iwabo kuramutsa uwo mukuze n'abandi bagenzi kuko Muco twari kumwe muri chorale nawo bagenzi twamusanga aho Wiri akaba ari umuntu yarafise gitari mbwa anumye pe hama n'abandi bagenzi banje twamucokoza tuti none wowe ntukwe kutaza mu bandi twamucokoza ibintu nk'ivyo onye ariko yari umuntu ahoze ariko twagomba kumuzana wamengo yabari wenyene twumva twomuzana muri twebwe twamucokoza ariko yari umuntu yari reserve yavuga make none byagenze gute kugira Wiri umuhitemo nk'umugabo wawe Wiri impamvu namuhisemo nakubwiye je nari umuntu nkunda umuntu agira iciyumviro umuntu abona kuri iyo twaganiraga ntiyari umuntu abona hafi kubifatika byari ibintu ntavyo yari afise twese twari tura abanyeshuri yarahejeje amashuri ariko ibigaragara urazi nk'abakobwa nyene ufise amareve warasomye ibitabo warabonye amafilme ariko ufise ikintu mu mutwe nyene uvuga uti ndakeneye umugabo afise imodoka andeplasa no ufise amareve nk'abandi bakobwa ariko mu kubera kubana nawe yari umuntu akunda kunchallenginga kandi yari umuntu afise hope urumva yari umuntu afise hope kandi yari umuntu akubwire ejo n'umuntu agira kuri we namukundiye cyambere yari positive none Wiri yagupropoje gute Wiri kumproposer rero Wiri byari bigoye deja yari amaze kuba umustar yari amaze gusohora indirimbo album yiwe ya mbere uri mwiza yari amaze kuba umustar yari amaze kumenyekana hama rero kumpropoza byari ibintu bigoye kuko Wiri n'umuntu ahoze ntumenya yari umuntu ahoze kandi yari umuntu araba akunda kuraba urumva rero kugira propose twagenze igihe kirekire numva kubona mumenye kuva muri 96 yagiye kumpropoza muri 2004 2004 ubwo rugendo umva ko bitari goroshe urumva deja yari umuntu amaze kumenyekana yari umuntu amaze kumenyekana nyene abantu bamaze kumumenya urumva aho abantu twamukunda twari turumva ko twari benshi urumva twari benshi urumva je rero ko twebwe icari gihari ntitwavyerekana nta bantu bari babizi mwarihisha twarabinyegeza je ndibuka yuko ikintu Wiri yakora yari ama act yari umuntu akora mugabo ntavuge entre ico gihe twagendana je kubera ndi umuntu nkunda gucokoza nkunda gusokora amajambo nkamubaza nti none bite nuko tuguma tugendana kandi nkumva umenga imitima yacu hari ukuntu yahuye none kutavuga yego urakora environnement nakubwiye hano nakura wakura nabwiye ni environnement ira affect umuntu umva nakuza ahantu abantu bavugiraho nyene you know nkaca ndamucokoza none ko tugendana nkumva umenga imitima yacu irahuye ariko ndibuka umunsi umwe nari mvuye kwa muganga hari mama wacu yari yavunitse mvuye muri wakarede bus yari insize urana mu Nyakabiga manutse caca kwibarabara giwabo
casanga ahagaze hanze ndavuga yo wirinda kubonye imperekeza ko ico gihe twe tumaze kuba abagenzi hama namwe imperekeza aramperekeza hewe turamanuka tugiye kuko yari umuntu aganira kandi afise ivyumviro vraiment umva birashe biguha hope yari umuntu vraiment ari positive hama ye turamanuka ico gihe twiga twese muri secondaire kandi baze twiga ku ishuri rimwe we yari muri terminale je nari muri 10e hama turamanuka aramperekeza turagenda turashika ahantu haba hitwa kuri 9 mu Bwiza turahagarara turaganira pe ico kintu sinzopfa ndacibagiye turaganira ndambwira rero bayi ntahe rero uranshikanye subira inyuma kandi ndumva mengo biranze reka ndaguherekeze nanje musubira inyuma turahagarara turaganira ico gihe yabawe na jewe numva mengo hari ikintu kibaye ndakubwiye ko umunsi nashitse muhira 4 y'ijoro mama yagize ubwoba yibaza bamwishe umwana ariko ndico gihe ndavyibuka ko uyu munsi habaye ikintu kidasanzwe hagati je nawe kenshi twama tuvyibuka ati hari ikintu cabaye numva umutima wanje n'uwiwura uramatanya ukuntu urumva hama ndataha muhira ariko nguma niyumvira amajambo twaganiriye ko mutwiga ku ishuri rimwe muri recreation turasura turahura umva deja umva twararirimba hamwe ariko ndumva ko hari ikintu cabaye hagati je na mugabo wiri ko mara umuntu atavuga nka mucokoza n'ejo vyagenze gute ko wamerekeje nkaguherekeza hari ikintu wumva cabaye agaca twenga yari umuntu yirezerva cyane niho rero vyatanguye aho rero turatangura gutyo onye twava ku ishuri 7 nyene tugatahana wakaja gataha muhira nanje nkataha muhira hama twa dufise masaya repetition akamitana tukajana mwibarabara urumva ko habaye ikintu c'ubugenzi tuganira hama rero tugenda turakrea ico kintu c'ubugenzi nsanga n'umuntu nisanzurako cyane nisanze ndamwisanzura ku buzima bwanje bw'ubwana ukuntu nabayeho nawe ariko akaba ari umuntu yirezerva wewe nkabwe none gutambwira wowe wakabwe ngo it's okay akunda avuga n'icongereza ico gihe hama ariko tuguma kubaka ubwo bugenzi bucuti cyane hama twava muri repetition tugatahana urumva ko twagize umwanya munini mugasubira kandi mukaherekezanya tugaherekezanya hazamwa uva habaye ikintu c'ubugenzi cyane tolmake nta bagenzi nagize bagenzi banje bara bagenzi bawiri fe nico twatanguriye ko ubugenzi no kumenyana urumva hama haragera igihe rero urumva ko mu yari umustar nyene bamurondera bari benshi ariko muri twebwe nta abantu bari babizi bari bake yari jewe nawe abantu ko bamenye bati ko mu baririmbana muri kohare n'abagenzi nyene nta yari umugenzi wa musaza wiwe nta muntu yigeze yikeka ico kintu ko twokundana nimwe mwabihisemwo canke byarizanye uko nyene si byarizanye twasa tutabivuga nyene ariko tukagira utukode twacu ariko nyene ahantu hari urukundo biragera ahantu bikadeborda nyene bikarenga biragera ahantu barabimenya ariko biri nyene yari umustaradzwi nyene abantu bakamugwanirira utazi rero n'abagenzi banje nari mfise baraza kumpanuza ngubona gute ko no biki ntabwo ni sawa vraiment ukabemerera ntabwo ni wandanya vraiment buri n'umwana mwiza nka coachinga vya hatari uravyumva ariko tugahora twebwe urumva hama igihe kiragera umva ico gihe nanje rero nabaye muri confusion utiyihe ko mu wiratavuga ariko nkumva ico kintu kiri hagati yacu kameme iyo umuntu agukunda urabibona namubwira nti umva je ko matarambwira nkambwira ni hari umuntu yaje kundisha umuntu yaje kundraga kuko nanje ico gihe nagiye muri yo gukora hama akambwiye ngo none ngo wamwishuye gute umva nkamusaba impanuro nk'umugenzi urumva namusaba impanuro nk'umugenzi ujya muntu mubona gute hari umuntu
ariko umunsi umwe niho nabibonye rero haza umuntu umwe nyene urabona ko nari umuririmbyi twaje imbere urumva wabonwa n'abantu benshi hama haraza umuntu nyene arankunda era umuntu afise ikashi vraiment yarafise amahera pe urumva araza ico gihe ndibuka twari dufite rendez-vous na Wiri twari tuva muri repetition tuje gusangira agafana namwe ni abantu uyu munsi sinshobora ndamubwiye ntari umuntu tuza gusohokana uyu munsi ndagukatiye pe kandi ni wabimuhisha babimubwiye ko jewe muri jewe namufata nk'umugenzi kandi n'umuntu nisanzura ko cyane uvyumve ngira n'umuntu wa mbere anzi kuko vraiment twatanguye kwisanzura si tujewe ndambwiye ni rero hari umuntu rero ebana jewe uyu munsi vraiment nta mwanya mfise ebana rendez-vous ndabwira abagenzi banje ntifise rendez-vous uwo munsi ari umunsi wa repetition uwo muntu ati nta kibazo ndagutora muri repetition dada aza muri iyo modoka Chibona uvuye muri secondaire urumva nta bintu byinshi uracari muto uwo muntu aza muri repetition ni imodoka ndabwira ni bye abo twari kumwe bari babize ndawirira bwa ni bye ndagiye hewe ninjira mu modoka ndagenda n'uwo muntu turaganira umuntu vraiment arambwira ndabona ukiri umwana nyene amaproje menshi ariko ntakubesha numva umengo ebana yari umusirimu vraiment data yari umusirimu pe urumva nyene nzanye ishugwe ryiza ririmo parfum nyene yari umusirimu pe urumva hama nyene turagenda turicara ahantu heza arambaza ambwira ati none ni he restaurant nziza uzi ndagaje ndafashwe rero uyu mwana wo mwisike ntabwo restaurant ari harawe ico gihe riro kayoro harukayo na sharedor ibintu nk'ivyo yewe amaresto yaragezeo cyangwa ni jewe nziro kayo ndavuga manaje ndamaramaye je ndavuga kabe mariyo Chandre ego ni genda de Chandre turagenda muri Chandre turashika nyine n'umusirimu entre acambye ufatike entre ntindafashwe yarine okay iyo niyo nkuru ni ndende ariko mu nyuma ariko ndayivunaguye urumva uwo muntu nyene turaganira turamarigiye tuganira aramugira ama projet ndabona ukiri umwana ukiyeza amashuri uzoja kwiga hanze ariko nakwesha gatata numva umengo akora kubita ku kibuye warumva ko atari numva wapi nkagerageza kubyishiramwo nkagerageza narumva umengo no byishiramwo nyere kameme umuntu wese arakenera ivyiza you know wiri naramukunda ariko nkabana none se urumva ariko uyo muntu vraiment biranka aragerageza no kuza muhira mu rugo nyene baragerageza nyene numva vraiment biranka arambwira nyene arambaza ati none ko mbona umengo hari ikintu kitagenda umva gute dada yahora umva naranza muhira nkasanga amashugwe nkasanga yaje muhira mbere kuryama ayavuga igifaransa yari umuntu urumva ndaganira ndashitse pe urumva ariko ndibuka ko uyu munsi ansohokana nyene umva navuga ni uva entre quand narakoma warasomye ibitabo warabonye filme nyene nafata mene habwane ko biri kose ndafukiye tu ukihagarara hama rero biri nyene arandindira ndaheza n'ujyanye numva numva ngene kumuha amakuru nk'umugenzi wanje amakuru ingene byagenze byanyuzuye nyene ndashika muhira arandepoza twari dufise fixe na telefone nari bwagire nje ndamuhamagara uri we yarafise telefone uri he nambye ati navuye namaze kuva muri repetition ndi muhira je nashushe nyene kumubwira amakuru hewe nambwe ingo ndaguha amakuru ashushe ingene byagenze acarahaza nyene arashika uri rero yarafise ukuntu avuga mu migani ikibazo rero twagira ni mu migani ndaje yenda mugira amakuru ingene nasohotse vyanyuzuye muri restaurant ibintu nk'ivyo
umutipe nariko Ntari interese. ntari interese habaye ikintu gutari interese ivyo ndiko ndakubwira umugani yanciriye ngo habaye umutunzi ngo hamuye umutunzi ambwira ibintu vy'ubutunzi ngo hamunga umukene afise agatama ngo umutunzi amutwara agatama kibambwira ibintu nk'ivyo nivyo mu Kirundi none se ibintu kurambwira navyo ndiko ndumva ndabwo none urankunda nsigora senda ngo none urankunda acara twenga ndavuga okay tubandanye hamaragera igihe nyene ndavuga none se mugana aramuva je nakubesha naramukunda kandi nawe yarankunda ariko ntavyo yambwira ariko nakubwiye ko nagira abagenzi bakaza kumbwira amakuru ya Wiri nanje nkabasunika nikabisa genda akumenye ko nico gihe nakundanye n'umuntu nyene tupanga mariage nyene umuntu ari fiancé n'uwo muntu birapfa uwo muntu wenye nambwe ati je ndumva umugabo wawe ni Wiri kuko ico gihe nasanga namubwiye Wiri mu mwanya wose twaganira nasanga namuvuze Wiri uramuzi Wiri amize kunukunuko kuko yari umuntu yaromarse umutima wanje vraiment cyane uvyumve hama naho nyene nkamubwira Wiri shaje ujya muntu ntibigenda ko bitagenda none yari kibazi ki ugasubira kuja kubwira Wiri umubwira impanuro kuko narumva umeye kuko nari ngeze mu myaka nari ntanguye gukora nari kamene nari ntanguye ko mu myaka y'ugukura nyene hama rero je ndamwere rero je sinzi umuntu birahera pe kandi yari relation yambabaje mu mutima wanje urumva irambabaza irahera iheze umuntu wa mbere naririye yari Wiri umva ko twari dufitaniye amateka tutazi twese ndambwira nyaru umva nico gihenda heba kuja muri repetition nyene kamwe narababaye muri relation twarimo abantu batangiye kubimenya irapfa ipfuye umuntu wa mbere nahamagaye yari Wiri rero mvana yakondagana kubwira ingene vyagenze hama ndamuhamagara ndambwira ni nyaruka umva naramaze igihe ntaja muri repetition arakati Aline yabaye iki araza arampamagara kuri fixe bite hewe ikintu nakoze naturitse ndarira none wahora he urazi ibintu ndimwo ntangura kumubwira ibintu ndimwo iki n'ibikambwa ati ndaje araza ndibuka ko twicaye ahantu nararize ndarira mbabaye ndarira ndamubwira ko nine vyagenze ndarira pe ndarira akuco gihe numva ndaruhutse urumva hama nyene arataha kumama baza makuru bite wiwe gute anyitaho dusubira muri bwa bugenzi kurumva deja nari mu relation yindi ntani twabandanije cyane byari ibintu bisanzwe iyo nagira akabazo muri relation niyo namurondera ako rero umva ntibibandanije niho twasubiye rero turaba abagenzi arankonsora tutangura kuganira rero ndibuka rero umunsi rero nibuka hari kuri bonne année 2003 ebana nyene relation yaraheze ndahindura page nyene nja mu buzima busanzwe ndavuga nti uko biri kose hari ivy'Imana yanteguriye niho rero Wiri yambwira 2003 umva rero umuntu nakubwiye ko ari umuntu avuga mu migani umuntu avuga mu migani ntushobora kubwira utore ivyo yavuze byaba bigoye hama uwo munsi wa bonne année arambwira ati entre ico gihe nyene yaranyitaho nyene nk'umuntu nyene twara abagenzi yego hama rero ico gihe cyo kuri bonne année 2003 niho yambwira ati tuje gusohoka ndamubwira dusohoke tuje hehe yego ngo dusohoke ngo kandi witegure ndaza kugutora nja mbona taxi Deragoza n'ibintu vya blague iko biri serie none uje n'ibiki nyene ibintu kwa twari tumenyeranye turinjana mu muduga turagenda iyo restaurant sinzofanda la fringare avec de l'amitié ko nkibuka ni kintu narindindiriye kuri jewe vraiment numva mengo ni kintu narindindiriye turicara je ndakomanda ndafungura inkoko ndarya nk'umugenzi hama turaheza gufungura twicaye nza numva mbwiye ngo uyu munsi kiranda kubwire ko nkeneye kumbera mama w'abana banje data nuko twari tumenyeranye
narajugumiye ubwoba kandi ari umugenzi wanjye ngira ubwoba ivyo vuze n'ibiki vya bintu narangira amanyama yuko ndamucokoza urankunda ibintu nk'ivyo birahera pe birahera ntangura kugira ubwoba ndajugumira uvuze ikintu wari urindiriye imyaka n'imyaka ariko kintera ubwoba uvuze ariko nawe yagize ubwoba kuko ndibuka ko yose yarabisubira nakubwiye nkene kumbera dufatanye mu rugendo turimwo mbere umufasha mbere umuntu azomfasha muri uru rugendo hewe ndira urindire ntumira kandi gakoka maze kuko numva umengo shaha genda kubwira ikintu kigushikira wari ugihahamye gitera ubwoba sha ninumva ubwoba ntiyamanyama yanje yose naramvuga arahetse nambwe nabwani ngo rero tutanguye urugendo rwa babiri ndambwe yes dutanga urugendo rwa babiri hewe cha dutangura ico gihe rero umva ko bwarabugenze ariko ico gihe cya engagement nyene tuvuga tugiye dutangura urugendo rero twitegure rero hewe naho nyene twatangure rero bonani ya 2003 twinjiye 2004 umva jewe nayinjiyemo ndyohewe ikintu nari ndindiriye eko none kuva iyo bonani gushika kuri mariage kwari urugendo goroshe kuko deja urumva ko wiri n'umuntu yarazwe ico gihe byari ibintu byoroshe dada ntibyari byoroshe gusa ikintu twakoze twe twarabinyegeje abantu bari bazi bari abantu baki bari bake cyane turabinyegeza ntibyari byoroshe urumva ko abagenzi banje umva ico gihe baraza bakambwira ati wiri umuntu gute nkamubwira ni bana go kabisa ariko urugendo ntigwari goroshe kuri kote ya famiye yanje na kote yabo twari kumwe kuko famiye yanje kutoroha kwa famiye wiri bamufata nka musazanje mama yamufata nk'umwana wiwe uvyumva yari nk'umwana wiwe yaraza mu rugo kome yari umugenzi wa musazi tuba abagenzi yahora aza mu rugo kandi n'umuntu aganira agahura na mama aganira uravyumva rero ubwa mbere ndabibwira mama yari kanze wiri umwana wanje naronse yoba umukwe gute urumva hewe ndabwira mama n'ukuri oya nibikunda ndiwe mama ambwira twicaye ngo oya nibikunda wiri n'umuhungu wanje naronse yasubiriye mu kibanza cya kuba musazanje yaciye aja kuba muri Ekose arambwira ngo wiri yasubiye mu kibanza cya musazanje ndabwira mama niwe nakunze mama ambwira oya ntibikunda aravyanga ngira wo tuvukana naho nyine bamufata nk'uwo bivukana bumva umengo ntibikunda pe urumva ariko urumva ikiye kuri kote ya famiye nyene urumva vyari ibintu namusazanje kubimubwira vyaramukanze wiri kuko ntiwavyumva ko ivyo bintu vyovukamo kuri kote nawe ibindi vyo hanze naho umva wiri yari umustar yakundwa n'abakobwa benshi umva baramenasa bamwe ndibuka ko tugomba kugira mariage mu nyuma nyene mama kubera yaravyemeye ko ya mama yavuga n'umuhungu akijijwe yari umuhungu yuzuye ijambo baganira mama wewe vyace vyoroha nyene kuvyemera ariko kuri we vyatanguye kumukanga kubera umva yamufata nk'uwo mwana mu bandi hama muri societe rero umva ko mubiri yari umuntu azwi byari ibintu bitoroshe abamusengeye abaza kuvuga mu profesi abamusengeye ibintu nk'ivyo hama bana byari intambara bamwe bakambwira ati ndibuka ko hari umwe uwo byarabaye birefuwe uwo byarabaye birebire gushika naho yantraumatiza akambwira ati kuri mariage wewe imodoka izoguca kupfe kuko ikibanza urimo si ici wawe ni ici wanje kagira ubwoba byageze bibwira n'ahantu abarongozi babijama bavuga ati no yara kuko ico gihe ibaze ico gihe uwo muntu twari kumwe muri kohari ibaze ko twicara generally numva ico gihe tutatangiye kumenyekana ko turi fiancé
bibaza ko twaririmbana hamwe twaricarana gutya ku ntebe abantu bose bari babizi Aline yicara hano ariko uyu uzi ko uyu muntu twararirimbana yahoraza akicara mu kibanza nk'ubu ndi inyuma ndiko ndasanga yicaye iruhande ya Willy urumva yaranteye vraiment byari ibintu bitoroshe byari bigoye n'abandi banyandikira amajambo ivyo usivyo ntibikunda niki ntibizokunda gushika naho nyene bamwe bambwiye ati kuri mariage uzopfa ico kibanza sisi ci wawe pe yani ivyo nagiye nkora navyo intambara nk'izo ni giki caguteye kubandanya muri relation gushika naho uza ukamubera umufasha yari amahoro narumva amahoro ico kintu vraiment no kivuga narumva amahoro muri jewe ikimwe narumva amahoro ikindi nuko namukunda naramukunda pe kandi nakubwiye n'umwanya munini twabanye twarinjiranyemwo vraiment twarinjiramwo cane mu kuganira mu bugenzi mu kuganira urumva rero nico camfashije mu kubandanya urwo rugendo pe twagize umwanya munini ukubana no kumenyana cyo caramfashije yego muragira mariage igenda neza ego twabonye Imana mariage yacu twabonye Imana twari bato ndibuka ko Willy ari umuntu atinya n'umuntu afise ama précaution none se nitwakora ibintu nk'ivyo ariko jewe ndi umuntu iyo numva mu mahoro ndagikora ibikwirikira mba numva umengo no bifocusing nkatu bikakunda kintu nkunda iyo umuntu turi babiri numva umengo turabishoboye urumva rero mariage yagende neza kandi twabonyemwo Imana twakoze ibintu tutari twiteze kubona twe twabikoze mu buryo bwacu dushobora gukora kubikoramwo ariko vraiment ndashimira cace yacu twakuriyemo muri vivante abavyeyi bacu barabihagurutsemo ndibuka ko twagiye mariage ahantu nukuri nk'abana b'Imana kubiboneka twari kuhagirira hari ahantu vraiment hazimvye vraiment twahinjiye nk'abana b'Imana pana ku miryango pesi novuga ku miryango nuko twahinjiye nk'abana b'Imana kuko ndibuka kuri mariage yacu yabaye mariage yavuzwe mu gisagara abantu ndibuka ko abanyambariye aba fille d'honneur na marraine twagiye gushonesha ku muntu n'uyo muntu n'ubu aracambwira nuwe narekigenda kanshonera impuzu wewe kuri mariage yawe ya imodele nabashoneye iyo yabaye modele y'indi myaka gushika ryari ati naronse abakiriya wambereye umugisha uyo mugabo nukuri angati wambereye umugisha twakoze sinovuga yari mariage y'abana b'Imana kuko ivyabaye natwe vyaraturenze ego ndabizi abantu bariko baradukurikirana ndabizi ko bariko bararyoherwa je vraiment ndiko ndafasha personnellement ariko ndashaka mutubwire umwanya kuko hari igihe mwageze umutware wa Nyaraza aza ngaha muri iki gihugu muri Amerika ico gihe byaraboroheye byagenze gute mwari mumaranye igihe kingana gute twari tumaranye imyaka 7 ego twari tumaranye imyaka 7 ko 2014 twagize mariage 2005 umva twari tumaranye imyaka nka hafi 7 ntivyari vyoroshe urumva kuko umwanya munini je nabana na Willy nta bagenzi nari mfise umugenzi wanje yari Willy n'abandi bakeye ariko centre y'ubugenzi mugenzi wanje yari Willy cyane umwanya munini umva twari dufise ama activité duhuriramo cyane umva yava ku kazi nanje nkava kwaje muri church umva umwanya munini twaba turi kumwe rero igihe harageze igihe turavuga tuteka tuyideplace twideplace tuje ku tubona nandi hanze nyene hameze mu yandi mahanga turadesida turagenda gusaba visa ariko bayiha Willy twe n'umwana barayinyima wari umaze kuronka umwana naye maze kuronka umwana hama bayinyimye birasa nk'umengo nawe agomba kuyanga kumva twari twasabye visa ya vacances umva byari ibintu bitumvikana ko muyogenda muri vacances twakadusiga
hama umukonsera avuga ati ndayiguhe canke ndakwima wirasa nk'umengo avuze ngo ya yakira numva umutima umbwiye ngo mugire yakira umukonsera ambaza ndayimuha namwe nta kibazo nagende hama vyari bigoye ariko vyari bigoye gutandukana agiye muri Amerika umva nahana agiye gutangura ubuzima bushasha natwe nifete bwari gutangura ubundi buzima bushasha hama rero nyene araza ndibuka ko vyari ntivyamworohe ariko jewe ikintu shimira Imana Imana itsaye nk'umengo yari yanteguye uko mu bantu bari kumubuza kugenda nibaza ko nari ndimo ariko numva umengo no murekura kumbwira ngo nikiye chansonika kumurekura ntaco nzi pe kuko ndibuka amaze kugenda nasubiye mu buzima nyene busanzwe nsubira kuba kwa mama ubwo buzima bwari bumeze gute ni bwari bworoshe urumva nasubiye kuba kwa mama n'umwana kuri wiri yasa nk'umengo aravyanse yumva umengo ndambwana no ko mujene nakubwiye ko ndumuhererezi wacu kandi mama yarafise ahantu noba numva umengo nkende kuba muri famille kwibana je numva umengo nari kugira ka depression nari guturubura ndamwira mama aranabimusaba ndamwe ati nta wundi mwana afise bareke baze mu rugo kandi vyaramfashije ndavuga ni kandi ikindi naco sinabona kumuremera urumva agiye mu mahanga sinzi ivyo azohurira ansige mu nzu ansigarana imodoka amashuri y'umwana nta kazina umva aragiye mu kirere you know numva umengo noba ndiko ndamurya inguvu ndamushire ku yindi stress urumva ndavuga nteka nsubira muhira nta kibazo arambwa ati gumana imodoka none se ngumana imodoka ya stress y'abamekanisye stress y'ibiko ntavyo nzoshobora umva si ibintu yamenyereje ngo imodoka irapfuye nzi ngumekanisye niwe araza abamekanisye ndabwa ni jewe numva umengo muri jewe nuko ntakube sinzi ikintu cansunika numva umengo ntangwa ubundi buzima bushasha donc wasubiye kuba umukobwa niko nk'umukobwa ndavuga nteka ntangura ubwo buzima ata stress ntangura ubwo buzima rero numva umengo hari ibindi ngiye gufesinga hari ibindi ngiye guhura navyo ibi numva umengo ni bito ivyo kugira imodoka ntabwo imodoka yigurisha umwana azoja kwishuri gute nta kibazo nzovyimenyera kuko numva umengo hari ibindi tugiye gufesinga bitari ivy'imodoka vya rente biki no numva umengo hari dada sinobwiye ngo niki cabisunika canke mu mutwe wari ufise yuko nanje nzoca ndamusangaho vyihute n'ingoga co nari ndagifise ko nzoca ndamusangaho vyihuta ariko nakubwiye ko yari umusitari nagize ibibazo urumva nagize ibibazo muri sosiyete urumva deja aragiye nsubiye mu rugo kuba mu rugo n'umwana quartier twabamwo nyene kujya mvuga igiswahili ari yacika warani mutupa ukarengana hano ukuvona ngo ugiye umugabo yaramutaye mutayigiye mu mahanga you know waja muri societe nyene ko yari umuntu azwi amajambo menshi mama waguca intege ntibizokunda bazogaruka wiyumva gutegari sha nukuri nakweshe ntivyari binyoroheye ndakubwiye ko bitari vyoroshe pe ariko ikintu camfashije niko nari muri famille kwa mama byaramfashije muri environnement nari ndimwo ariyo mama na musazanje nafise musazanje tubana inyuma afise n'umudamu n'abana cyari ikintu numva mengo ndi muri famille you know iki naco camfashije kwa rugusenga ico gihe nico gihe nize gusenga kera numva gusenga aho ico gihe narize gusenga pe kuko vyari bihe bitoroshe societe kuja hanze urujya umugabo yaramutaye you know naja ku kazi nakoraga bakancokoza ngo amprise umugabo aririmba ngo ya bazora na bwa bukobwa bwiza hariya anyorwa caguheba urumva no kamwe nagize ikibazo abo n'abantu bari banyegereye bakambwira mwafashe decision nabi ntimwiyumviriye no vyari bihe bitoroshe muri iyo periode ni kihe kintu cagushikiye hamwe nawe
ugera ku gihe umenga ushaka kwicuza ku ngingo mwari mwafashe nk'umuryango? Igihe ngira accident. Byagenze gute? Igihe ngira accident twari tuvuye mu rubanza, hama tuvuye mu rubanza nyene haba accident, ndagwa hasi ndakwita umutwe, ukuboko kuravamwo. Ico gihe niho numvise rero absence y'umugabo, kuko ico gihe impamvu navuze ngo numvise absence y'umugabo cari igihe kitoroshe, kuko umva ntabwo yari umugenzi, uravyumva, kandi nari muri famille, nari nkikujwe na famille abo tuvukana, ariko narumva ko mfise absence y'umuntu w'umukunzi ankunda, twakundanye, urumva. Nico gihe cabaye tough mu buzima bwanje. Ndibuka ko bavuye kungira operation, mama niwe ariko arabimbarira, naguma nkumindu wiragiye hehe, niho naguma wirari hehe, urumva. Numva rero ko ari ico gihe cari kiremere mu buzima. So sorry. Sora ahubwo urumva nagize umugisha aho yagiye, nagize umugisha, agira umugisha ko yari umuntu aririmba vraiment, mu gihugu yahuyemo n'umugisha ngaha muri Amerika. Nta uryo fatika vraiment nayinda bufise pe atari iyo absence yiwe. Ndibuka rero ko ico gihe cari gihe kigoye, kandi sinashaka kukimubwira. Numva ari gihe ntashobora kubimubwira, ari kure, ntaronka uburyo bwo kuza, nkagomba ko biba ari ibintu nyegeza, no ntamenye sindamubabaza. Ico gihe nico cyabaye gikomeye mu buzima bwanje, aho nagenda umva sinashobora kwikora ikintu kimwe, you know, aho numva umengo umuntu wari we wese aza kugufasha urenga, niho numva mbabaye. Numva umengo niho wiri yarakenewe kuba hari akabikora, uko numva umengo niwe deja mva bamwarahujije byose. Numva umengo sorry. Rero numva umengo nico gihe numva ndamukeneye, ariko nkagwana yuko ntashaka kubimubwira, sinashaka kubimubarira, ariko nico gihe cyambere tough, ariko naco gihe nabonye Imana. Ego ico gihe yari wagiruze canke haciye hahera igihe nyabaki kugira ushike ngaha muri Amerika? Ico gihe nagira nzi yamaze kuronka impapuro, twari muri process y'ukuza, urumva cari igihe cyo kuza, kuko ndibuka ko nagize accident hari muri juin, ego twaciye tuza muri septembre, cari igihe cegereje ko tuza pe, byari byaheze, yaronse impapuro byaheze. Hamare nibuka ko ari ico gihe vraiment cyambere cyambabaje gutandukana, niho namenye rero absence yiwe rero. Niho namenye kutahari, urumva, ariko ni naco gihe nagize ibihe vyiza kubana n'Imana. Ego ico gihe muri ko murasenga kuko warabonye urupfu. Ego amba ukuboko kwaravuyeho kababara, ni iki kintu urumva warataka uvuga ati wirarihe, ni iki kintu wabwira Imana uri wenyene ukavuga ati Mana ni ibintu, ni iki wowe warabwira Imana ati Mana? Ico gihe iryo sengesho navuga nti norega Mana, bwa mbere numva umengo twafashe bya bintu abantu bavuga nivyo, twafashe decision bitariyo, urumva naca tangura kwicuza, ariko mu mutima nkumva biragenda neza, ariko narumva ikintu kimbwira ko bigenda neza, ariko muri je nkumva umengo none se twafashe decision itariyo. Mu gusenga kwanje navuga Mana ntitumaramare, numva umengo ntitumaramare, kandi numva umengo kumva kubura umugore mutari kumwe, numva umengo kuri biri vyo mubera igikomere. Narumva umengo Mana uturenganye vraiment, ikino gihe ukiturenganye. Niryo sengesho numva kuri je sinari ncirabo, kuko iyo umuntu apfuye biba biheze,
ariko nariyumvira umwana wanje nkasubira nkiyumvira na papa wiwe kuko ico gihe nari mu bitaro baranzanira excellent yari arakiri mutera afise nk'imyaka 5 ndibuka ko bigeze kumuzana umva yaguma baza ati mama ari hehe hamavuga ati reka tumutware umwana abone mama wiwe itarimwo aca naco kindi cambabaje aca baza ngo papa ari hehe urumva aca bavuga ngo sinkene kuzosubira kugaruka kuraba mama mu bitaro niho rero navuga nti mana je gupfa kwanje vyohera ariko mana undindira umutima w'umwana na papa wiwe ariko nyene muri vyose nyene nk'abantu bazi Imana bakijijwe Imana izi nyene bigenza yavyaheko nyene distance gutandukana nabonye ikindi kintu camfashije muri ico gutandukana kwari kwigumana jenyene haje nasanze kwigumana wenyene niho uronka inkomezi ukabanza ukava mu majambo y'abantu ico gihe nararirimba muri chorale ndibuka ko nabwiye umuntu yarasigaye yaturongora mwandi please je mbaye ndavamo gato kuko naragenda nkasanga mpuye n'umuntu nkubise ijambo nkumva ndababaye ariko nkavuga nti ibi bintu kugira ndabikire reka mbanze nirotire nkora inshingano zanje kuko umwana ntari kumwe na papa wiwe ico nkwiye gukora nava ku kazi umwana nkamutora tukaja muhira nkaca fugira umwanya wo gusenga rero donc ntiwigeze usubira kuja mu rusengero oya naraje gusenga naraje gusenga navuga nti kuko nanumva umengo ndakeneye ikindi kintu kirengeye ico numva umengo hari ikindi kintu nkeneye uko deja uko nagenda mu bantu niko baguhitamwe amajambo mbega uzogenda ryari nawe ntuzi ni ryari mbega nawe hari ibibazo udafitiye inyishu uravyumva ndavuga nti rero iki gihe ni gihe cyo kwirotera gato kandi n'umwana ntiyari kumwe na papa wiwe urumva nta numva umenye nkene mu kibanza ca papa umva sinashoko ariko uko biri kose ngerageze ariko vraiment byaramfashije ni kuri bitamfashije kwirotira gato nico gihe nagize igihe cyo gusenga nico nagize igihe cyo niho namenye Aline wariwe n'inkomezi zanje aho zingana yego ari nashaka umbwire Imana irashaka kugusezeranira ikintu ico kintu iyo kiguhaye hakaza ikindi kintu kiza congera ko nk'umubabaro kuko ijambo ry'Imana riratubwira ati nta mubabaro wongerako mbese ni gute umuntu nk'umukristo nkaho wakorera Imana ni gute umuntu yo kwitwara mu bigeragezo mu bintu umuntu aba ariko aracamwo ni gute umuntu yo kwitwara ukuntu kwitwara mu kigeragezo nabonye bivanye na experience nabayemwo icambere urirotira mu bantu gato kuko abantu niho nasanze kenshi bababaza umutima w'umuntu barakubabaza kuko wowe ntiba hari akantu kamwe umuntu umwe akunda kuvuga ngo uzo wima amakuru abantu kwima amakuru abantu numva ico arico kuko plus ugenda mu bantu ugerageza kwisigura kandi wasanga kwisigura wa muntu ntanavyemere ugasanga ugomba kwiha etiquette image itariyo basi kugira uwo muntu akwemere basi uvuga uti basi nyemera basi rimwe nawe ugasanga ugomba no kubesha rimwe nawe ugasanga ugomba kwidefanda ariko nasanze mu buzima ivyo ubamwe si ibintu uba wagize choice hari ibintu ubamwe ata choice wagizemo urumva ugasanga bije umunsi umwe pafu uravyumva rero iyo bije gutyo onye banza wirotire gato muri ivyo bihe wiha inkomezi ubanza urabe ico kintu uravyumva nkundi inkuru ya Dawidi urazi inkuru ya Dawidi na Goliyati abanyisirayeli yabaye inkuru yafashije muri ico gihe Dawidi yarakana kuja kwiragira bavukana bari ku rugamba hama papa aramubwira ati genda utware utu tuntu bo muvukana ashitse ku rugamba asanga
wa mugabo ariko arabatuka Goliyati arabatuka b'abantu bagize ubwoba babandi kuri kote ya Sawuli binyegeje Dawidi ikintu yakoze niki yabajije amakuru uyu muntu ninde yabajije ati uyu muntu ninde uyu muntu ninde kwanza imbere kuja kugwana nawe yabanje kwaza uyu muntu ninde urumva baramuha amakuru aramenya ati uyu muntu rero nta n'isezerano afise mpumva ko atasezerano afise ariko twebwe dufise isezerano gute none twoja kwinyegeza rero mu ntambara kenshi ubanza kumenya amakuru ico kuragwana naco uko utazi amakuru ico kuragwana naco my dear umera nk'abo bantu binyegeze kuko ico kintu kigutera ubwoba uravyumva ako iyo umaze kwirotira ukamenya amakuru ico kintu ukakiraba neza urumva deja ukavuga uti jewe n'umutware wanje hari ico tugomba gushikako uravyumva iki tugomba gushikako nico gikomeye kuruta ibindi ko ndacamwe ubu uravyumva ukabanza kumenya amakuru y'ivyo bintu uko uracamwe ivyo ari vyo wowe ugasohoka deja ufise uri equipe ba bantu ntibazosohoka gutera ubwoba urumva niyo ntambara nziza niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza y'ukwizera iyo rero urabona nibaza n'abaja kugwana bose babanza kumenya amakuru yaho bagiye kugwana rero iyo ugiye kugwana ahantu utaramenya amakuru yaho ugiye kugwana ugwa mu mutego ariko iyo umaze kumenya amakuru nkamenya ngo dada ameze gutya mbega ajya dada bimeze kunuku biroroshe umva nza kugwana maze kumenya faiblesse yawe rero iyo uri mu kigeragezo ntuyihute cyane kugwana naco manze umenya amakuru yacu kuko ntuyihuta kugwana naco kirakurista inkomezi ivyo nico kintu camfashije iki naco camfashije ni uwo mwanya wo gusenga nagize umwanya wo gusenga waramfashije ukuba jenyene d'abord nkimenya nkavuga nti harageze ko nirotira mu bantu bazonyica abantu bari kunyica kuko haje ikintu gikomeye amajambo ni mabi arica umutima dada cane arica umutima cane urumva ariko iyo umaze kuva muri ayo majambo ukirotira wiha inkomezi nahura n'ayo majambo urayatsinda kuko deja umaze kubaka ikintu wewe muri wewe uravyumva ufise gori yuko ico mugomba gushika ko n'umutware wawe na famille yawe ibindi rero woguma ufokasinga ico mugomba gushikako hama rero wamaze numaze kumenya nayo makuru kandi vraiment nk'abana b'Imana twe tufise akarusho yego mwaraje ngaha muri Amerika mwaraharonkeye umugisha byabandanije gute jewe vraiment naraharonkeye umugisha ariko no bavuga ngo amahanga yaranyigishije cyane yaranyikije naronkeye umugisha naronkeye ama challenge menshi atuma niyumvira hargiye mwana ibaza ivyo ngeze ko ubu unye iyo abanyiraho narindi sinibaza ko nari kubigerako kuko nagiye mpora n'ama challenge menshi muri ama challenge ayahega d'abord challenge ya mbere uhuranamo muri iki gihugu ibijanye n'imibereho yabo nta bakozi bahari niwe byose biri ku mutwe wawe uravyumva ico ni challenge ya mbere challenge ya mbere nabonye hano n'umwanya umwanya je kuri je niyo ya mbere challenge kuko hano umwanya nasanze ari cyo niyo challenge ya mbere nasanze ari wo mutaho ukomeye ku muntu umva ari gihe ushika hano wowe kuvuye muri hantu hari abakozi hano nta bakozi bahari ukagomba kubandanya muri bwa buzima bwo kwiyumvira nk'ubunye ugasanga umuntu araguhamagaye muri kuri telefone nawe hari ivyo mvo muri sinki kandi birakurindiriye wafise umukozi nawe ufise irungu kandi twaba dufise irungu ukeneye umuntu muganira nta bagenzi uraronka je vyaranyere ko yarafise caca ararimwo ariko nta bagenzi kwiriintegra mu bantu bashasha urumva hama ikindi ca kabiri nahuyemo na challenge yari nyene irungu kwibana kuguma wenyene urabibona wamenye kuri kumwe n'abantu
gupitapita mu makorosi ubuhazi urabubona urabona kuri ya vendora mission kuri la Tanganyika urutuntu twarutumetrize hano rero ni ibintu byo kuba mu nzu urumva gusa kumenyera ivyo bintu nama challenge menshi mu mibereho biratandukanye niyo twavuye ariko wabonye neza y'Imana cyane nivyo nakunda kubwira nabonye neza y'Imana iyo ma challenge atuma niyumvira hari ukuntu abantu twaratuganira aba mama bakunda kuncokoza ngo urakunda YouTube cyane ukunda YouTube ariko je yaramfashije niyo wigirako niyo ufate nagira muri challenge nkabona ibintu vy'umwanya vyarangora kubera iki vyangora nabandi mu nkuru i Burundi urabibona umengo birandemereye nkaja kuzokora ibintu samedi nka mesa nkateka nkabikora umusumwe byo mvuge bya biremereye narifise akajagari umfete mu kajagari uravyumva ako umusumwe ndicara ndavuga uko biri kose ibi bintu navyo nzova nturubura uravyumva hari ukuntu rero wirakunda kuncokoza ko n'iryo rungu yabafise akaza gatahatevye agasanga nyene nasubuye umunwa sindiko ndatwenga none kuri guteba iki n'ibintu nk'ivyo umunsi umwe rero agacambye ngumvirize kuko ahantu yakora ngumva ibi bintu niwe bibandanye urabona bajya abantu tuzogutera ibiti guteri nagubazo gutera ibiti umwana umva cyo gihe nari fise excellent na undi mwana yefsida nkata nubwira uzontwara umwana ngacakira yambere umuterapiste mwiza uravyumva hama nkaguma niga nkavuga uko biri kose ari kabe inofopa ko nguma niyumvira bwa buzima bwo muri Afrika kuko aho buratandukanye ifo ko niya juste ntangura kwiyajusta ntangura kunda kwiga nasanze kenshi mu buzima bwacu tudakunda kwiga ntitukunda kwiga surtout aho twavuye kwiga ari ikintu utakunda nca ntangure kwiga ndavuga ni ubuzima butandukanye niyo navuye kandi naguma muri ibi vya depression nguma nicaye numva umengo nta bintu nkeneye iyo wiriwe mu nzu gene umeze ndavuga nti ibintu rero nzosigara bazontera ya miti ndavuga nti fika ibintu ndabivamo urumva yanangura kwiga rero ndibuka ko hariyo umumama mwitwa Leslie aba muri Canada yari umumama naguye ko vraiment arambwira ati nje ndi umumama aba mu rugo nakunda mvuga kame numva umengo solution yanje foko niga kuko ya ma challenge ndiko ndahuramo azova nyici ntabwo rero kwiga arambwira ati kame muri umumama wo mu rugo ukeneye kubaho urakeneye kubaho urakeneye kwipanga uravyumva ukavuga ati kwa mbere nkine gukora iki kwa kabiri kwa gatatu ati hamugire samedi na wumve ko ibya bikorwa byo mu nzu vyaheze waruhutse ndagane umama reka ndavyigane hewo ntangura kumva ya ma challenge dada ntakubesha byari ibintu biremereye pe wumve ko biremereye urumva kuva iwacu ukorokera ahantu urumva iwacu tuba dusa umwanya ukwiye uri free nibyo frame ni challenge ya mbere nahuye nayo iya kabiri nahuye nayo igihe nahuye nayo igihe ngwaza umwana wacu wa kabiri yari challenge ikomeye nyene ariko ndashima Imana abanye natwe amen nashaka turangiza ikiganiro cacu umuntu yadutegereye no munsi urumva uri umuntu ega abantu ntibakubona ariko hari abantu bakuzi uri umugore w'umukozi w'Imana nashaka ubwira umuntu ariko aradukurikirana umunsi biroroshe kuba umugore w'umukozi w'Imana data ntizoroshe situ umuririmbyi situ kumuririmbyi challenge ya mbere mvuge kuri jewe ku mudamu umuririmbyi challenge ya mbere naronse ni amahera kuko hari igihe mufise nka projet uravyumva mukegeranya amahera ugaza wumva sheri ngira nje muri studio
dada rero urumva wayapangiye wapanze ukazumva ngo indirimbo ufise indirimbo zika 10 gira nje muri studio nangahe akayakubwira yo utiyamara yose nyene pi nyene akageta ariko impamvu ndabikora jewe ntuvuga ko atari challenge cyane nuko ari ikintu akunda kandi urabizi yuko birivuga ngo turabafasha iyo abafasha rero umva ndi mu kumufasha uwo murimo cyo kintu akunda ifa ko ndakimushigikira ikindi naco nuko uwo murimo akora ugira feedback mu ndirimbo nyinshi aririmba naje ubwanje ziranampezagira urubizi zirampezagira hari nk'indirimbo yaririmbye uri mwiza hari indirimbo yaririmbye nagize accident urumva hari indirimbo nyinshi vraiment nanjye nasanze kugira ngo naje ubwanje ubwanje birampezagira rero niyo mpamvu naho yoza akambwira ati $30,000 ajya yose ndayatwaye nta kibazo kuko naje bigira feedback kuri jewe biranezeretse nibyoroshe nashaka umbwire kuko ubu unye hariho aba jeune bagira ama mariage n'abazogira ama mariage nashaka umbwire mbese ni gute avant yuko utoranya nuvuga like nko gucuzinga uwo muzoko ni kihe kintu gifasha umuntu kugira ahitemo neza guhitamwo neza icambere nkuko nakubwiye histoire yanje ama experience aratandukanye ariko icambere uko umuntu muba abagenzi urumva iyo mubaye abagenzi ikintu nabonye urisanzura data uvuga ivyo ushaka urumva nta limiti bihari iyo umuntu ari umugenzi wawe ukuri nta limiti bamo uyivuga ushaka utera amabra kugushaka ndiko ko jari igihe wiri nasanga namubwiye ikintu kije gucyo mu mutwe nta limite nagira ariko amaze kumpropose byaciye bihinduka ntangwa kumubona mu yindi shusho urabibona ntangura nyene kwifata ariko ko mutwe twamaze kubuildinga bwa bugenzi aho igihe yagosha usi wowe ari kuravuga uravyumva rero mu bantu bubu bagomba kubaka urugo uko babanza bakaba abagenzi bakabuildinga ubwo bugenzi bwabo bakisanzura kuko mu bugenzi nabonye nahantu uvuga kamwe nawe urazifise umugenzi umubwira utuntu twose urisanzura iyo maze kugira ubwo bugenzi rero biroroha wa muntu umuwamuzinanye urumva nta kwinyegeza nk'ubu je sinshobora kwinyegeza aranzi uravyumva ko hari igihe arakora akantu kukunshavuza nyine nkashavura nyine muga nkabikora nk'ubugenzi rero iyo bimaze kubamo kuguproposa birahindura isura utangura kwifata wari umuntu yicara ukuntu utangura kwifata neza urumva kwiyegeranya ugasanga uratanga image itariyo ugasanga urukura mu image iri fake uravyumva ako iyo mwabaye abagenzi nyine abakuzi yabaze ati dada nk'ubu jamara arakuze dada bezuku nyine bamwatanguye mu bugenzi yani baza iciza cambere no gutangura mu bugenzi mugatangura mu bugenzi hama ibindi bikazoza mu nyuma kuko nabonye ubugenzi buravyari ico kindi mutangure mu bugenzi hama mugende nyine pole mubihe umwanya kuko hajya umwanya n'ikintu gikomeye nibaza ko no gusenga bifasha no gusenga birafasha ariko mugaye ikintu nabonye ngira nuko ndiko ndakura mu myaka niki ngenda ndatahura hajya hanyuma umaze gukunda niba sinzi gusenga usenga werekeza hahandi urukundo rwagufasha ushaka nawe mpumira aza kukubwira ati hajya ahantu siho gusenga sinibaza ko biba bigicoroshe pe uyu usenze utaraja muri relation numva umengo vyoshoboka ariko umaze kuja muri relation gusenga kuwerekeza hahandi rero nibaza yuko gusenga ni vyiza ariko utaraja muri relation ariko umaze kuja muri relation numva umengo biba bigoye challenge yindi atari waguhevye numva umengo ni challenge yindi Mme Aline je
urabona ko mwagiye gutangura ivyo gusenga muri abana batoya n'umutware wanyu ubu noneho hariho umwana wawe hariho excellent avuza ingoma akorera Imana ndagusavye umbwire ingene wiyumva iyo uri kurabona excellent ariko yo data dushaka kwibaza ari mpagaze nkandi ko ndamuraba nkamuraba nkumva ndaryohewe n'umunezero you know kuko nzi akamaro kukuba ufise ikintu ukora urumva environnement nakubwiye ni ikirere ni ikintu gikomeye urumva birandyohera nko mu myaka rimwo urumva birandyohera ari muri environnement nziza uko biri kose umwanya munini ivyo mutwara biba biki umwanya munini biba bike murambona iyo atashe muhira yavugije nabi uzumva ariko ari idoga urondera ukuntu asubiramo nk'ivyo birandyohera kuko wa mwanya kuja mu bindi uba muki kandi bigatuma yifata akavuga nkamubwira nti urabitse kuja imbere y'abantu ifo kwifata uva nkamuganiza nk'umuvyeyi ariko kuri we ni vyiza kora ahantu hari biraryoshe nawe urumva biraryoshe nyene asa nk'umengo ari ahantu heza nyene wa mwanya ubitwara abatineja n'umutineja nk'abandi ariko umubana muke kandi ugasanga aritwararitse mu mutwe wiwe ati ndafise ikintu gikorwa nza gukora kuvuza kuva kiri muto ya mbega nshaka ufashe umuvyeyi n'umusi ariko araturaba afise umwana ashobora kuba afise iyo tarano ariko adashobora atazi ingene yomufasha mbese ni ikintu wabonye kuva kiri mutoya canke ni ikintu cari kimurimo byagenze gute kugira ni gute umufasha umwana na excellent rero ni umuntu yaradutunguye twese ariko tukiri Burundi yarakunda ingoma yarakunda kuraba umuntu avuza ingoma akamuraba akora ko abikunda ariko vraiment sinabona ko ari tara yiwe uravyumva kandi vraiment mu rugo siwa muntu siwa abandi kora ngo papa waririmba tubakwegiramo mu kuririmba oya ivyo ntavyo tukora nk'abavyeyi ariko rero umuntu akunda kora mva nyene nakubwiye ya environnement yakuriyemwo twaja gusenga akabona papa we muhira nibiki kameme uri umwana birakwafekta uko biri kose ari akantu gasigaramo hama rero nyene nyene ukabona ko abikunda ariko ntavyo twitaho dushitse hano rero umunsi umwe yaja ku ngoma twe tugiye muri guitar center papa wagiye kugura ikintu tubona agiye ku ngoma wenyene aravugije papa we aravuga ngo ngo excellent ngo kumengo hari akantu bwari ubwa mbere excellent agiye kuri ku ngoma hama papa we nyene ntiyaguma vyitaho ako bagenda muri repetition bajanye excellent akaja kuri ya ngoma muga kumva papa akambwira ati ko maze umuzika akambwira ati umwana afise ikintu yatanguye gutyo onye rero iyo uri umuvyeyi afise uwo mwana afise iyo tara ni vyiza kumufasha kuko iyo umwana afise ikintu akora biramufasha mu buzima bwiwe biramufasha kubera bimugabanya umwanya munini wo gusamara vyizira umuvyeyi nyene umuntu kumufasha ukamurondera ikintu akora cyane ikintu akunze no muri aya mahanga tubamwo uzorabe no ku mashuri abana bose babagerageza kubashira muri basket muri volleyball canke soka bakagerageza ko kipa abana urumva ni vyiza nk'abavyeyi guha umwana nyene ikintu akora nivyize ntagume ku kintu kimwe situ nk'abana bo ngaha ntiba fisa hano baja gukina bava ku ishuri muhira nta hantu dufise bakinira atari ahantu ugiye mu maparke n'ibiki utomboye umwana akagira ikintu akunda wogishiramo imbaraga Mme Aline aho nubwo buzima mwaciyemo bwo wiri yaje ngaha mu mahanga mwege mukaguma hariya nukuri ni ikintu kitoroshe hari abantu ubu bariko barabicamo bihebuye mbese wobabwira iki ni ikintu kitoroshe data ni ikintu kitoroshe kuba utari kumwe n'uwo mubakanye kuba urumva muba mu buzima bubiri ubona ubu usigaye muri Afrika nawe akaba ari hano challenge ya mbere mukunda guhura nayo n'amasaha nabonye amasaha yari kibazo urabibona ariko igikuru nka couple mufite ico mugomba gushikako
rero wewe muhangaye kuri ca kintu mugomba gushikako kuko ico nabonye ikintu cyose ugomba gushikako uragishikako urumva kandi ikintu naco nabonye gikomeye iyo mutabana n'umuntu ntukamubwira ibintu vyose you know ntukamubara ibintu vyose rimwe na rimwe uje ugerageza kugerageza kugabanya uraba nkanje naguha akarorero je nagize accident hari ibintu ntavuga uravyumva canke nk'umwana yagwaye naraye muri emergency sinashoka ndabimubarira nabimugira nka blague mbega urabizi ko extra yagwaye ejo twari kwa muganga ariko vyagenze neza agacambwe nurameze gute nguye yari muhira you know urumva nawe aho yarari hari vyahura navyo na challenge hari vyasiga abimbwira ubunye mugerageza kugabanya gucana intege kuko urumva umwe ari mu mahanga muri Amerika nanje ndi mu Burundi urumva si kandi urazi hari ibintu bigusaba kugira mu shoko guhura rero mugabanya kugira utuntu tw'utubazo you know gutahurana umwe wese ahari kumva yuko umwese mufitani impuwe uri hanze afite impuwe uri wasize inyuma n'uri inyuma afite impuwe y'uwo muntu gusoma mugafokasinga kuri ico kintu mugomba gushikako mukagabanya utubazo you know bimwe mukagerageza gutora inyishu muri utwo tubazo kucane cyane kugabanya amakimbiranire you know kweri kutanterefonye ibikiye no wowe ugavuga uti okay aya masaha mukagerageza kugira agahunda uravyumva kuko amasaha batandukanye cyane cyane abonye nico catuma kibamwe ikibazo amasaha canke amahera yatevye kurungikira amahera uravyumva no utuntu nk'utwo usanga canke uri hehe you know hari utuntu nyene tuma mukwiye kugabanya mukabifatamwe nk'abantu bakuze cyane cyane mugafokasinga ikindi naco nabonye kuba papa n'abantu batatanga communication papa nasanze kigora communication urakamubaza ngiko ndavuga kuri kote y'aba papa ukambaza none bigeze ivy'impapuro canke bigeze ibi nibi ngo yarindira ukavuga ati none okay ndarindiriye ugasubiramo kandi ukamubaza communication nabonye ari ikintu gikomeye mutari kumwe none bigeze hehe ugasanga gwize resume uravyumva ico nico kinabonye bakwiye kameme abantu batari kumwe communication ya nabonye igwire kandi mumve ko ikibazo bagisangiye bose hamwe kitari ku muntu umwe uyo mupapa ntiyumve ko ari aragwana wenyene yumve ko nawe muri kumwe nyene hari bimwe utabutahura nko hari bimwe je ntatahura sigaye ntahura mba hano ariko cyane cyane ugira communication bijaye nico ushaka gushikako cyane Mme Aline kuri nshaka ndabashimire bivuye ku mutima naje ndabashimiye data thank you so much ndazi abadukurikiranye n'abazodukurikirana ndazi iki kiganiro kizofasha abantu benshi n'ukuri nagira ndabashimire ariko nagomba ndababaza akantu kamwe kuko muri umugore wa karorero nashaka mumbwire umuntu umwe muri Bibiliya murabira ko like a role model shatada jewe ndakubwisha ukuri umuntu yambere akarorero mu buzima bwanje ni mama wanje ndakubishije ukuri okay amakuru y'abayisteri ndayasoma nivyo ako ndakubishije ego nivyo mbashaka yes ndayasoma itoki ako for now umuntu yambere akarorero keza ni mama wanje yavyaye yambere akarorero keza niwo role model wanje namubonyemo ubuhizikazi namubonyemo ikintu gikomeye abandi ndabasoma bakamfasha inyifato bifashe ba Esteri ba Naomi ba Rusi that's good ariko n'amakuru twabonye ariko dusoma ariko iyo ubonye umuntu ukabona inyifato yifashemwo ni umuntu yambere role model wanje uwo n'uwa mbere uwa kabiri n'uwo tuvukana umudamu yubatse afise abana ndwi yitwa Konsiri abantu babiri nibo bambere role model mu buzima bwanje nashaka ndaguha akanya ubwira ico babwiye ko bigoye kuvuga
babwire kuko ndumva yuko hari ico bamaze cane mu buzima bwawe ndagusabye ndazi ko bazokurikirana kino kiganiro kandi ikintu nize mu buzima burya abantu benshi turibagira gushima abantu bagihari urumva tukaja kubivuga batagihari ariko ni byiza gushima umuntu agihari rero nashaka kubashimire ambaro ico ushaka kubabwira babwire yo nukuri ufatiye umwanya ndababwira cyane cyane mama wanje nukuri ngira ndagushimire wambereye akarorero keza mu buzima bwanje aho ngeze ubu unye nakwigiye ko byinshi nakwigiye kwihangana kandi nakwigiye ko umuntu agwiza ibintu nukuri warakoze kandi nakwigiye ko umumama yizera nukuri wambereye umugisha mu buzima bwanje ubwira uwa kabiri ni umugrande sœur wanje yitwa Konsiri dukuri Imana iguha umugisha nakwigiye ko kwihangana uri umudamu yihangana kandi nakubonye ko umugisha yo mana nukuri thank you so much ego na wakoze ndaryohewe rwose wakoze kuza abakunzi ba WARUBIZI ndabashimiye mwakoze abadukurikiranye abazodukurikirana thank you so much nongera nshimira abantu bagize subscribe abaje abantu 500 nukuri ndabashimiye n'abandi muze mwiyongere ubutumwa bw'Imana bugwire tubushikane kure abantu bahinduke bamenye Imana karibu nukuri bantu b'Imana subscribe share like gira notification ijya like kugira ikiganiro tugishirizeko mukibone rero ndabashimiye kandi ndabasezera see you next time bye bye WARUBIZI